ndashimiye cyane umuvyeyi wacu Georgina yadufashije byinshi, yadukoreye ibihambaye, yaduhaye umugambi wo kujisha ibiseke n'amakapo, adufasha gukorera hamwe ivy'indimo tworora, turorora ingurube, turorora inkoko, turorora impene, ibyo byose nibyo yadufashije. None Georgina turamushimiye cyane ku bitangaza shishikara dukorera, adufasha kuziganya no kuguranana, hose nibyo yadufashije. Kandi turipfuza yuko n'abandi bamama ni benshi babyipfuza, mugabo turifuza ko na bene yo bafasha. Twebwe ibikorwa n'uyu mudamu Vumiriya ni ibikorwa byaduhimbaye cyane. Ni umudamu w'umurundikazi aba mu gihugu cya Australia, bashoboye kuja hamwe n'abandi kugira ngo bashobore gufasha abarundikazi bafise amikoro make bari mu bibazo bitandukanye. Twebwe rero n'ibikorwa biduhimbara gose kuko abarundi canke abarundikazi baja hanze ni benshi, ugasanga baragiye baragumyeyo, nta kintu kiboneka bariko baraterera iyo bavuka canke iyo baba, canke ugasanga mu migambi yabo bafise ibyo gufasha abantu aho nikora sivyo biri imbere. Ariko we yaragize umutima w'urukundo hamwe n'abandi bari kumwe. Twe turi mu bantu bamwakiriye, twakoranye ibikorwa bitari bike, amadesante yagiye aragira haba Bubanza n'ahandi, none umunsi turahinyanzarake. Turamushimiye cyane rero ukungene yitanze kandi akaba ari karakoresha n'uburyo butari buke. Sanzwe dufise umugwi w'abamama wabitanga gufasha abantu bantu nikora. Uwo mugwi w'abamama tukaba turi umugwi turi mu ishengero, ariko tukaba turi abamama dukora ico gikorwa. Kandi ahanini twaradushitse hano ico gikorwa twarakibandanije tugikora, nubwo twari dusanzwe tugikora ariko dufasha mu bihugu bitandukanye. Tufasha bivanye n'uburyo tuba turose, tukagenda turafasha mu bihugu bitandukanye. Ariko ho shikiye ngaha muri iki gihugu cacu c'amavukira c'u Burundi, twaragerageje hamwe twatanguye n'ahantu Gitega, twagiye mu ishengero ry'abagenzi, twarafashije abantu bantu nikora cyane cyane barabapfakazi nka 43, hongera ko n'abandi batarabapfakazi 6. Twaragerageje gufasha abamama 49 ahantu Gitega mu ishengero ry'abagenzi. Tuvuye aho twaragiye i Bubanza, hari abantu benshi bantu nikora benshi cyane, ariko bashoboka bamwe twarabafashije kandi barishimye, bagize ibihe byiza byo kwishima babonye ibyo tubafashije. Tuvuye ngaho twaragiye mu bitaro gufasha gufunguruza abantu bafunzwe babuze amafaranga yo kugira ngo bave muri ibyo bitaro. Twarafashije abantu batari bake twafunguruje kandi barishimye nabo, kuko ntibari babiziga ko boshobora kuronka abantu bakora igikorwa nk'icyo, ariko barishimye, natwe turishima, natwe turanezerwa, twagize ibihe byiza. Rero novuga ngo nagize ibihe byiza muri Burundi, naje maze imyaka myinshi ntaza, ariko nagize ibihe byiza kuko ibikorwa by'Imana. Tuvuye ngaho ubu rero turi ngaho i Nyanza, ko twakoze umurimo mwiza wo kugurura ishirahamwe twari twaratanguje. Musashimwe mwakoze, twifuze kubashimira kuko Bibiliya habivuga misi yose nuko amadushima. Yesu ashimwe. Tukaba dushimye cyane dukenguruka gushimira umumama wacu adufashe mu mugongo Vumiriya Georgina. Turamushimiye cyane dukenguruka ku rukundo ukuntu yatwiyumviye ko akongera gushika hano kuturaba twebwe abamama bo muri Hozana. Turamushimiye cyane, turamukengurukiye gose. Turamushimiye kandi ibyo yadufashije, inkoko hama n'impuze n'ingurube n'impene. Turamushimiye cyane, ibyo byose yarakoze, yaratugiriye neza. Egome. Ntabwo twaravye ngo tubwirwe n'umuntu, ariko twavyiyumvisemwo
kubw'ico gikorwa ciza c'Imana turajya ijambo ry'Imana rivuga ngo nari nshonje ngo ntimwangaburiye ngo nagenda gusa ntimwanyambitse nari mu bitaro ntimwaje kundaba. Iryo jambo ry'Imana ryadukozeho turumva dukwiye gukora ico gikorwa c'Imana igomba, kandi turasaba Imana kugira ngo itwongere inyota. Twumvise inyota yo kubikora n'ubu dushashikara dusaba Imana kugira ngo iduhe inyota yo kubandanya dukora mbere n'ibisumba ivyo twakoze tubandanye dukora ico gikorwa c'Imana. Twarabikoze mu ntumbero yo gushigikira imigambi y'igihugu, imigambi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashize imbere kugira ngo abantu bose bahaguruke bagire ico bakoze. Umutambukanyi we amarika aratwigisha ati nimuhaguruke umwe wese mu ngabire ziwe, umwe wese mu vyo ashoboye, mushike mu ntara hagati muze murabona ibibazo abakenyezi bagenzi banyu bafise. Rero ivyo bibazo twarabibonye nivyo turagerageza gukorera inyishu nk'uko bababwiye ko ari mu mashirahamwe no mu bindi bikorwa bitandukanye bivuye kuri uwo muvyeyi aba muri Oscar yashoboye gukorana n'abandi hama bakaza natwe bakatwereka ukuntu twobandanya twiteza imbere. Dufise abakenyezi b'abapfakazi b'imfuvyi, abantu bamerewe nabi bitakunda mbere ko nashobora no kuza gusenga kubera ko bambura ibyo kwambara bakabura kandi n'ibyo bashobora gufungura. Hanyuma hamaze ico gihe turabona duti aba bantu ko bagowe kandi ko bamerewe nabi, bamwe batangiye gusengerereza abandi batangiye kuja mu bumaraya. Nubwo tubabwira ijambo ry'Imana bashonje bamerewe nabi nta kizovamwo, tutangura kubashira hamwe tubabwira ingene bashobora kwiteza imbere ubwabo, turabashigikira mu buryo buto batangura gukota ahantu ho kurima irengarenga. Ibyo bikorwa byose byatanguye mu irengarenga, niho rero uyu mama Georgina kuva muri Australia yaca ategwa n'ikigongwe cy'abo bakenyezi n'izo mfuvyi bantu bari bagowe nabi, baravuga ati jewe nzobashigikira nzokomeza ico umurimo. Gushika n'uno munsi dufite ibyishimo bidasanzwe, dufite umunezero kuko n'abari baragiye mu bumaraya n'abari barahevye gusenga bose baragarutse. Ubu rero barafise ibikorwa kandi barakora, kandi barabye barashajije uburyo baronse n'ibyo bagabira ubura amatari w'intara ya Makamba bigo muri ibyo bikorwa byo kwiteza imbere. Akamo twotera abandi bakenyezi nuko twoja ku kivi mu byo dushoboye, muri vyinshi Imana yaduhezagije tukaza turakuramo ivyo dufashisha abandi, kuko twarabonye yuko hariho abantu bari mu bibazo bitandukanye. Hariho abantu usanga bafite ibyo kurya ugasanga barabisesa, hariho abantu usanga bafite impuzu z'abana batacambara barazigize ibikoropesho, ariko iryo wagize igikoropesho uyijanye ahandi hantu ugasanga ni impuzu gikomeye umwana ashobora kwambara. Ako kamaro twamatuko turagatira abandi bakenyezi ati haguruka mushike mu ntara hagati, haguruka mushike mu maprovinsi muvukamwo, ku mitumba mubona ibibazo bihari, hama turabukungene twofasha aba bantu kuko nk'abo bibanzu bariko barafashwa kandi bafashijwe kubera twahagurutse tukava Bujumbura tukaduga Ibubanza Igihanga n'ahandi, hama abo bantu bagashobora gufashwa. Turateye akamaro abandi bakenyezi n'abari mu makungu, hariho abari za Canada, Australia n'ahandi tuzi, bagaruke muhira, bagaruke mu Burundi kuko iki nico gihugu cacu catwibarutse, hanze haguma ari hanze. Turabateye akamo baze tugira ico dukoze mu guteza imbere igihugu cacu na cane cane mu iterambere ry'umukenyezi.